Abasi nyumva. Toto anakupenda bro. Kama utafise umusheri, kunda umwana ma. Abasi nyumva ndagusaba. Abahungu benshi je bambwira ko bankunda. Abasi n'abahungu benshi bafite amahera. Abasi n'abahungu benshi. Ariko wewe ntacyo ndiko nakora. Nca kuba journaliste, nkaca ku marezo sosio ariko kwe kutanyumva Abasi. Nakupenda ma. Ego urukundo rurababaza ma. Abasi yamaye urukundo ariko ntiyamenya ko namukunda ariko ubu naho ndabimubwiye karanga ati Abasi nyumva please ndabigushimiye none je nakoze ikibasi cyatari wumva ko nakwiciye umuntu none kuba tuzananye ubuzima bwawe arigeze ukunda basi wumva ngene urukundo rubabaza basi wumve nanjye ngene umwanya ndiko ndababara mu mutima basi wumve nanjye urukundo basi uhagacira urukundo na gato ya Abasi nyuma basi ni mwegyo ngene basi oya haguruka uhavuna babara rero shima batu Yebaga urazi ko haheruka kugwara wewe STV every story matters. Yes bakunzi ba STV muraho mumeze bien muri flash nanyo ndi flash nkuko mubibona nkuko nabibemereye mu kiganiro giherutse yuko ntegerezwa nkuko mwabisavye kandi abafana ndazi commentaire zanyu narazibonye cyane and bahuze twirire show abandi ati bahuze tumenye neza uko ibintu bimeze nkuko bibona rende mu Kanyosha sinzi ko umukameramani wanje iyo mfasha kerekana ku ruhande ingene abana bakora va ku ishure bakaraba ikiganiro cyane ndabakunda cyane uko biri kose abani bazo barakiraba mu myaka ibiri imbere so ndi mu Kanyosha hamwara habonye no gutaberetse hanze behind hari ngaha nyene ariko kandi ndi kumwe na mademoiselle Kessy we hajya witwa Kessy none ujya mujama kwa kwita Kessy manje sinzi wamumenye wumvutse okay Kessy umeze neza kwanza je twaramukenije ko ramusaba kunzi ba STV fresh bakunze ba STV bese ndabaramukije ndamara umunsi nturire musindira vraiment sindira andi akaji kawe ndagakunda rimwe niyo bamuri kurarira nibaza kuri kurigirisha urira neza ariko nakugize ukuri kandi sorry ndabivuze tu uyumva gute no munsi uri kurakora ikiganiro nubwo atari kitaryoshe cyane abantu bakakuzibahira uko kose aba vraiment cyangwa kwa ngene uberewe ega sinabwiye kugi gusura berewe cyane merci beaucoup merci zonyigisha nanje nzinzi ndabego no waberewe ntageze kubivuga waberewe tu waberewe sawa tugomba twinjire kugira twinjire neza ujya mujama ikiganiro babengere ko caheze fo no munsi no kutwitaba tuzi kwa twitaba umukameraman abanze yinjira indani kugira ngo ibiza byose azobe yinjire sivyo cameraman we banza winjire hama twe tugukurikira inyuma ujya mujama ngo ujya ari karakaraba mu maso mwerekane kwanza mwerekane karaka maso Abasi jamaa yangu mambo vipi bro kanji nimbere kugira ibintu ntibize kugenda nabi fresh lakini baba I'm here again vipi sasa mimi nakuletea umwamikazi Malikia sasa man vipi rero umeze fresh umuntu arariska kuva ngari kariruka baba uri kurakora isuku mu mutwe kutatwishura mujama sigagara ndakesera boss niya vipi kabisa fresh lakini Tombi basina mie ule wachane naye ico muvyo mumfasi vyo birutwa nivyo musangiye aho muhurira ni heza kurusha hamuduhuye no muzi Okay ndameze neza kandi turabanizere ko baduhuye ntaco bitwaye nta gikoko kirimwo nta shetani irabitwaye kandi kinini ya cyane igiki andi urambabaje gusa reka tubireke uko biri kose
kubabara ku isi biratandukanye. Hari ububabare bubiri. Hariho kubabara umuntu yagukoreye ikibi no kubabara kubera ko umuntu yakoze ikintu udakunda. Robris, ona. Aho rero ni umutima wanje wari uhagaze navuga ati aya mazi barayansuka ko yagiye Imana ishimwe kwandi. Fresh sasa boss meze neza. Fresh boss. Ujya ngo ndapita nyene kimya kimwe. Hari ukuntu abafana banje bambeshe. Urumva? Barambeshe nani ngo nzobahuze n'uyu mukobwa. Wavuze ngo na mafilme ari ngo uyu rero aje gukina filme yindi. Wewe wavuze ngo ni filme dukina. Ubu naje nkuje muri clip ni bon. Ashusho bivuga byoroshe. Okay. Yaje. Nimba ari filme tubimenye. Nimba gukunda tubimenye. Andi. Angiriya nabi kandi cyane. Kugira nabi nakubwiye. Umuntu agira inabi nizibiri wazitahuye rero ivyiza nuko ntagize inabi mu nabi. Nagize inabi kuko nagize ikintu udakunda ariko nahise nagize ko nabikunda kuko kuva mu kinama no mu kanyosha si byoroshe bro. Okay. Keneye iki rero gikuru Hasuye cyambere kwa nashaka fo kumugomunda kwanze. Numugenzi basi numukinyi wawe muramutse bien basi nk'umugenzi wawe. Andi. Uri umuntu ukuze buri hakuba nk'umwana. Je ndakuzi kandi ndikumvuga ibintu by'abantu bakuze. Ubu rero munyita umwana no munsi kanoka uribuka wo mbwira ati yandi mpanura muri iki mpanura muri ariko ubwo munyita umwana. Andi kintu. Uri kwera uri mu mapenzi wakunzwe wafaditse wumva umenga isi urayihetse utangwe no kunyita umwana kwera. Vraiment. Papa ngaje n'ungundusha ubwanwa si bwinji kwera ni waje nyita umwana. Aba kwera. Nubu ni film. Kessy mambo. Kessy. Bet. Aba frère. Muramutse frère egamani wari umuntu uri umusoda. So umviriza Andi. Muramutse fresh. Twubahane. Basi muramutse no kuboko. Muramutsa kwiwanje. Nizere yuko watacho bikurabako. Kandi igikurikiye. Andi ingeso ntuzoyisubire. Twegere basi hake. Ingeso ntuzoyisubire. Mu biheze mwebwe babiri. Tuzoce tugirane. Mu biheze mwebwe babiri abari kararira vuba. Ni hatari. Keki. Vuga ikintu nyamukuru kitumye turi ngaha. Abasi. Ndibaza kuba naje ngasi kuba naje gukina. Kandi Abasi ndakubwira ikintu kimwe. Kuba ndi ngasi kubera noba narabutse ubwenge canke noba ntafise ibindi bintu nkora. Abasi n'abahungu benshi je bambwira ko bankunda. Abasi n'abahungu benshi bafise amahera. Abasi n'abahungu benshi ariko wewe ntacyo ndiko nakora. Nca kuba journaliste nkaca ku marezo sociaux ariko kwe kutanyumva Abasi. Abasi please nyumva. Abasi. Please ndagusaba. Kessy. Okay. Dekora. Kessy narakubariye. Rondera abandi bahungu. Abahungu ni benshi. Kuko bivuze abahungu bakurondera afite amafaranga, c'est bien. Bashobora gutuma ubuzima bwawe bumera. Abahungu none ushaka ndabarondere kwiki. Abahungu nje nakubwiye abahungu ndafise abandondera bafise amahera ariko je nkunda wewe. Abasi basika ko. Kebuna da urukundo umuntu akugukunda Abasi. Please nyumba ndagusabye. Amani. Nakubwiye ndekura. Okay. Ndekura. Basi abandi bashaka babafata uko naho ukabikura. Andi twubahane. Bro wowe ariko uri normal. Andi twubahane, okay? Gusura komeye basi tubimenye ko egamane nta muntu ndakomeye je niwera nibaze ko afaditse uko arafadika. Ndagusabye please Abasi. Abasi nyumva. Toto anakupenda bro. Kama utafise umusheri, kunda umwana man. Abasi nyumva ndagusabye. Kessy. Uri umwana mwiza. Ukwiye gukundwa. Ntubura abandi bahungu bagukunda Kessy. Abasi abahungu nabashaka. Namashaka Abasi nyumva nje ndagukunda. Abasi none nje nkoriki basi nicaye kintu ushaka kuri cyewe. Kessy nta mwanya wawe nkeneye konona. Turatahurana.
abavyeyi bawe baracagukeneye bakora buri kimwe ku bwawe Abasi nanjye ndagukeneye ariko basi nyumva rimwe ryonyene Abasi ntacyo ntakoze ariko nyumva basi bwari rimwe ryonyene Andi urankoreye ibintu vraiment ntakunda kandi ntuzobisubire Kessy nakubwiye Nakupenda ma ego urukundo rurababaza ma nyumva basi rimwe ryonyene Abasi nyumva ndagusabye Abasi nyumva ndagusabye nyumva Abasi ndagukunda Abasi Kessy ndakubaza nibihe bintu byatumye umukunda andi nakubwiye jewe nta kintu na kimwe nitayeho narakubwiye bye nava nje nkishika muri mwarima diamond Abasi yambaye hanze Abasi yambaye urukundo ariko ntiyamenya ko namukunda ariko ubu nawe ndabimubwiye karangati Abasi nyumva please ndagukunda igiyumva cyo tumumwibagira nana kimwe nubwo yopfa umukunda ndamukunda urukundo umuzimu andi please ndagusabye sisaka amajambo menshi abarira basi Andi dukora ikibasi basi ntacu je ndagutahura sivyo ariko ari nka wewe dukora ikibasi icyo twokora ciza umwana ntagumate man uyu ni muntu sawe Kessy umviriza ndagusavye upfuma biriko biraza nibo Abasi reka kwiyumvira yuko atawundi muntu wokunda Kessy sinifuza kubona uri kuramererwa nabi kubera jewe aba bandi bantu Kessy Andi Merci sana ku bintu nkoreye kandi ndabigushimiye none je nakoze ikibasi cyatari wumva ko nakwiciye umuntu none kuba tuzananye wibaza ko ni jewe natumye tuzanana cyangwa yoba ari nawe yatumye tuzanga Mumwacha numva ejo uriko ari kumwe n'undi mutipe baritagatiye ngo iyo menya ngo narafyinye nkaca niwe ngene bambwira yuko nagukoreye amakosa Mwacha vraiment mutatesekeka uzi impamvu ndakubwiye kwandi sinifuza yuko umukinyi wanje canke umuntu dukorana ibikorwa yobabara muri ubu buryo canke no mubona imbere yanje ari muri ubu buryo Kessy arimo Okay. Numva basirima ryonyene Abasi ndakubaza ubuzima bwawe arigeze ukunda Abasi basi wumve ngene urukundo rubabaza basi wumve nanjye ngene umwanya ndiko ndababara mu mutima basi wumve nanjye urukundo basi uhagacira urukundo na gatoya basi ndagukunda Abasi ndizi nisho basi mbwira rimwe ryonyene Abasi umutima wanje uragukunda kandi umutima wanje ntiwibeshe Abasi please moving on Abasi please ndagusabye ndagusavye umutahane Kessy Abasi no Abasi sinshobora gutuma unezererwa ndiko ndakubesha ni vyiza yuko ndakubwiza ukuri okay Abasi nyumva basi Abasi umutima wanje uragukunda Abasi nyumva basi rimwe ryonyene basi oya haguruka uhavuna babara rero shima batongeye
Sasa unaenda hai bosi? Andi. Abasi, please. Shimama. Abasi. Shimama kwanza. Tuko kwabo nimba agiye kuzana nk'imbuga. Haguruka kwanza, haguruka. Haguruka. Shimama. Shimama, wewe urazi ikintu iyo bagiye kuzana aba bajama jemba ndabatinya ngo rero gatoya kwanza. Haguruka tuvugane rero je nawe. Yebaga, urazi ko waheruka kugwara wewe? Sikia sasa kwanza. We ati, tuzi kinagiye kuzana hari tubanze dusohoke kandi tuvugane. Mbilo. Simba. Uguma nga? Simba. Umviriza basi. Sikia nakumbi. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Uranyumviriza? Sivyo. Wowe ngo tugende hama turondera ahantu nyene. Turondera amahera, tumamagara ahantu dusohoke, dusangire, sivyo? Teste cyose hanyuma suko none wende maybe ngani wabo yo kumva isoni canke kubera jewe mba mpari uwo munsi tukicarana je nkahava No. Ngo kino najatanyo. haguruka rero kwanza tuvugane Haguruka. fata telefone gato yatuvugane rero kwanza haguruka gato kwanza sivyo yega ngo ushaka nkajyama ntazo siko bavuga none pambana rero haguruka rero kwanza Ingo urira ingo umuhungu mukundira iki je nta nivyo mbona umukundira no cha ingo tuvugane gato ingo niyo yo muhungu mukundira iki naye twiko badadukunda nkuko Andi. acha kwanza vitu ya hivyo ega je ucumengo ni je ndiko ndabigira kandi atari jewe none yo systeme siyo ntuyemeye basi wayemeye wayemeye ariko we tugende tutafite franga urumva arashaka kuba ngari waba kumva isoni urumva cyangwa kigira utuntu twinshi sona yateye nawe umuntu wese nawe bari ko barakudraga urazi ko wigira utuntu nyene twinshi we tugende sivyo hanyuma turondera ahantu harakadi nyine ahantu hameze bien sivyo nimba nwifana nimba nwinzoga urumva umugurire moya mbiri umugirire ati je vraiment ndagukunda sivyo none Andi adore imbabazi. Chawe none tupimisha ariko izo Andi chance mbizukuri andi please. azokumviriza je bijya bintu nabonye ko ariko ni sivyo sivyo none wavyemeye ariko fata le telefone ariko retumvikana nawe tuza kwiga ikintu kimwe ibintu ngomba ndagusabe je kuko hari igihe umunsi muko yo bano babisa mukavugana sivyo sindavyumva maybe nanje yoba ntinya sinzi we ikintu kizoba gihari ni vyiza yuko umubaza kukwankira ni kimwe mbega akwankira kuyihe mpamvu ashobora kuba afise undi musheri utabizi arashobora kuba afise indi bibazo muri famille wowe utabizi uratabura kuko okwiyanga none uwo musheri yoba yamugize gutega we muhuye vuba ntubitahura none we muhuye vuba umubwiye vuba ko mukunda byose biraba ariko izere hanyuma vyanse menya ko abahungu bariho kandi ushaka kuronka ugukunda no kurusha wo ko mukundo ningo ushaka no kuronka gukunda nawe ntumukunde kandi biba ni urukundo rero ariko tuvyizere iyo chance hanyuma ko bizogenda bien sivyo merci beaucoup STV twigire rero tugende twitahire tuve ni wabo eba STV, every story matters.